Ndasubiye kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, iperereza, inkino, agateka kaze na muntu, imigenderanire ndetse n'andi makuru yose bariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangira byo gusubira kubaha yambo mwanywanyi wa Isange TV. Imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza. Rero mbaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatandatu mu bucagucagu nyene bwo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Rusama 2025 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wa Gerard Ndayishimiye bafashe urugendo ruberekeza mu gihugu kibanyi ca Gabon, aho yari yitabiriye rero ibirori vy'uko uyu mukuru w'ico gihugu ca Gabon nyene yoba agiye gushirwa mu butegetsi. Na makuru rero ikiriwe aravugwa ngaha kuva mu gatondo kuri uyu wa gatandatu ukwezi kwa gatanu 2025. Ibi kandi uyu mukuru w'igihugu abikoze n'ubundi mu gihe habura iminsi mikeyi ngo amatora atangure ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho rero turiko turitegurira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ndetse n'ay'abashinga amateka n'abakuru b'imitumba muri uyu mwaka wa 2025. Ariko abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'u Burundi muri rusange bakaba bahagaritse umutima bakavuga ko ibizoba muri aya matora biteye ubwoba n'amakenga abanyagihugu b'u Burundi, kubera ko mu mugambwe CNDD FDD harimo kunyinyurana na cane mu ndongozi zikomeye. Siho honyene kuko n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nabo bakaba bahagaritse umutima kubi iriko birategurwa n'umugambwe CNDD FDD, na cane ko bavuga ko ngo baborezwa igufwa ndetse abandi bakanyuruzwa abandi bakabogwa irengero, nk'uko tubisanga mu vyegeranyo vyakozwe n'amashirahamwe ajejwe agateka kaze na muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi kandi biruko nyene mu gihe twavugaga kuri ivyo bijanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu kibanyi ca Gabon. Umukuru w'igihugu rero c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agishika ku kibuga c'indege ngaha muri Gabon yaciye yakigwa n'abakuru n'uyu mukuru w'igihugu ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye. Gusa inkuru ishavuje idushikiye ivuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba yahuye n'isanganya ngaha mu gihugu kibanyi ca Gabon, aho yari yitavye ivyo birori nyene muri ico gihugu kibanyi, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Mu yandi makuru kandi tuyabandanirije kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, reka turabire hamwe kubiriko biravugwa ku ishure ryo mu ntara ya Rumonge. Ishure yiziziwe n'ihindagurika ry'ibihe, ubuyobozi buratabaza. Mu ntara ya Rumonge ya mbere mu gisagara ca Rumonge imaze kubomoka cane ndetse no kononekara bimwe bidasanzwe mu birasi incuro zitanu zose mu myaka indwi iheze. Ibyo bishikirizwa na Niyongabo Nikeze, umuyobozi w'iryo shuri. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye hagati mu kwezi kwa kane yatumye ibiransi bitandatu byose bisambuka, amabati arenga 240 nayo arononekara cane. Ingaruka ku banyeshuri, abana barenga 600 ntibagira aho bigira. Bamwe bigira munsi y'igiti, abandi bashika 500 bigira mu nzu y'urusengero iri hafi y'iryo shuri. Amakuru atangwa n'umuyobozi w'iryo shuri avuga ko n'abana barenga 100 batarasubira gutonda ku ishure bivanye n'uburyo ngo budashemeye abanyeshuri bigamo. Abigisha bakorera kuri iryo shure nabo bavuga ko nabo nyene ngo bitaborohera gutanga inyigisho.
umwe mu bigisha avuga ko bigoye cane kwigisha umwana wo mu mwaka wa mbere udakoresheje ikibaho. Ubuyobozi buremeza buramaze kugira ico bushikirije. Umuyobozi Niyongabo amenyesha ko amaze gukorana inama y'abaserukira abavyeyi ku ngingo basanze ico kibazo kirengeye abavyeyi, akabasaba abajejwe intwaro muri komine Rumonge ndetse n'amashirahamwe abishoboye gufasha mu gusanura iryo shure kugira ngo abanyeshure babandanye bafata inyigisho. Naho umugambi uje gushigikira umukenyezi kwiteza imbere mu butunzi, gufata ingingo ndetse no mwirondoka rijanye n'amagara meza. Ishirahamwe Care Burundi ryaratanguje icese kuri uyu wa 30/2025 igice ca kabiri c'umugambi GEWEP3 warangiye muri Ruhuhuma. Ico gice ca kabiri rero bakaba bacitiriye umugambi Powered by Women ugamije gushigikira umukenyezi mu mice yose mu kwiteza imbere. Nisedore Nkurunziza arongoye uwo mugambi Powered by Women yamenyesheje ko uwo mugambi ugamije gushigikira umukenyezi kwiteza imbere kuko ngo iterambere ribavako rikabagarukako. Uwo mugambi rero ukaba uzokorera mu bisata bine. Igisata ca mbere ni igisata kizoba kijejwe gushigikira umukenyezi kugira ngo azoshobore gufata ingingo. Igisata ca kabiri ni igisata kizoba kijanye no kumufasha kwiteza imbere mu vy'ubutunzi. Naho igisata ca gatatu kizoba kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Hanyuma igisata ca nyuma ni ikizoshigikira amashirahamwe ateza imbere umukenyezi hamwe n'ayarongowe n'abakenyezi. Yabandanije amenyesha ko uwo mugambi uje gusubira guha agaciro umukenyezi kugira umwibutse ko nawe afise ubushobozi bwo gukora ibitandukanye. Uwo mugambi kandi uzokomeza gushigikira cane amashirahamwe yo kuziganya no kugurana iyo nawe nuze ahurikiwemo abakenyezi kuyaha inyigisho kugira ngo nabo bisununure, wongere kandi ubafashe kuja mu makoperative kugira ngo bashobore gukorera hamwe, gutyo ngo bashobore kuronka ubutunzi bwisununuye bafate mu minwe iterambere ryabo. Ivyo vyose bakazobikora bakoresheje ubuhinga bwa none bita digitalization. Yasozereye amenyesha ko uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu ca Norvege, ukaba kandi uzokorwa mu kiringo c'imyaka 5, ukaba uzotwara amafaranga angana n'imiliyaridi 5 ndetse n'imiliyoni 5 y'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika. Esther Ndahabonyimana yaserukiye ubushikiranganji bwo gushigikira yamenyesheje ko ashima cane uwo mugambi wa Care Burundi kuko nguje guterera agacumu ku bumwe leta y'u Burundi mu gufasha umukenyezi kwiteza imbere akisununura mu mibereho yiwe. Yabandanije amenyesha ko Care Burundi imaze gufasha abakenyezi bagera ku bihumbi 62 kugera ku mugambi wo kwiziganya no kugurana. Yasozereye kandi amenyesha ko ubushikiranganji bwo gushigikirana bwiyemeje guherekeza uwo mugambi mu mico yawo yose kugira ngo uzotange umusaruro uboneka. Amwunganira uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko umugambi Powered by Women uje gukorera mu ngata imigambi myinshi yagize ico imara mu kibano. Aho twovuga nka tubakarorero ishaka turi intambwe hamwe ndetse na narateye intambwe. Akaba yamenyesheje kandi ko yizeye ko nawo uzozana impinduka mu mibereho y'umukenyezi n'umwigeme
w'umurundikazi ndetse na meri ya Bujumbura ikaba nayo ngo yiyemeje kuwufata mu mugongo no kuwuherekeza mu bice byose biwugize. Icyo twabamenyesha nuko kandi muri uwo mugambi Kea Burundi izokorana n'amashirahamwe nka Gridi Mipareke FVS Amade ndetse na abatangamuco Forum de Femmes Vemiri Prix hamwe ndetse na Ogsefe Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe atandukanye ngaha mu Burundi. Tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe muri ico gihugu hamaze iminsi humvikana imigwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene, aho umugwi wa M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 wongeraga kwadukana ingwano wari umaze kwigarurira ibice bitandukanye. Gusa mu minsi iheze humvikanye amakuru avuga ko umugwi wa M23 wiyemeje kujya mu biganiro ni na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibyo biganiro nyene vyariko birabera mu gihugu ca Qatar i Doha. Bikavuga ko rero basinye amasezerano ndetse yo guhagarika imigwano n'intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bari mwavyumvishe neza cyane mu minsi iheze naho kandi ko uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Joseph Kabila Kabange ko yari yarahunze ariko nyuma yaho akaza guhunguka. Bikaba byaravugaga ko ahungutse yaciye ashikira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yagiye kwifatikanya ngo n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 guharanira amahoro n'umutekano y'abanyagihugu bo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa kuri ubu rero amatwi adusumira ndetse n'amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aratuberera ko inama nkenguzamateka ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yari yihweje dosiye yo gukuraho ubudahangarwa bwa Perezida Joseph Kabila Kabange, maze ngo bamucakire abazwe uruhara ngo afise mu gukorana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Iyo nama nkenguzamateka ikaba yatanguye gusuzuma dosiye barungikiwe na sentare ya gisirikare isaba ko ubudahangarwa bwa Joseph Kabila Kabange warongoraga Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo kurwaho. Iyo nama kandi nkenguzamateka ikemeza ko bizoca byoroha kumukurikirana ku vyaha birimwo ngo ubwicanyi n'ubuhemu yakoze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya bidushikiriza. Reka mashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi saha. Reka tube dusozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko ku mboneshakure yanyu mukunda cane ya Isange TV, imboneshakure Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye.